akarorero bivugwa ko naho bitara officiel message ngo ziri kiriyumvira uwo bita Arusha Mohamed ko Olympic Star icegera cande cha Ngabo Diomede iri kwiyumva ngo message ngo ziri kwiyumvira ngo nabandi bamenyereza sivyo muga Paul ya mbere ni Arusha Mohamed ubu Arusha Mohamed reka tuvuge par exemple nimba yaremeye uganana na message Ngozi ubwo muri Olympic Star ameze neza ubwo nashaka tushe tudugira aho nyene ni ibintu bitaraba officiel ariko hashobora kuba habaye ikintu kimeze nko gusezera no gutandukana hagati ya Olympic Star n'umugabo yitwa Arusha Mohamed bigiwe ko hari naho nabonye ijambo rivuga ngo ndagarutse ku mugabo yitwa Arusha Mohamed ariko yirinda kuvuga niba agarutse Ngozi yirinda kuvuga nimba muri weekend ashobora kuzoba ari kuri stade Rukundo ariko ijambo ndagarutse ryo yarimbwiye uko nyene ni ibintu bitatu ariko ndibaza nti ni ibintu bitatu uwo kurokora ubuzima bwa message Ngozi gushika muri aka kanya yo kwitwa Arusha Mohamed ni ibintu bitatu hari amakuru avuga ko message Ngozi iko mbio za kumusaka Mbarara cyo ni Kiswahili cyo mu mupira suka bivuga Abduru so kumwirukana Sari Kiswahili mani kiba kiryoshe cyari ya mupira kumurambisha mucanga kunambisha mucanga kumusaka kumukengurukira mbio za kumusaka rero izo mbio zo kumwirukana ziri muri message Ngozi biravuga ko message Ngozi kwiyumvira amenyereza benshi muga izina rimaze gusohoka nijya inosa nako Hussein ni Arusha Mohamed en pole position muri message Ngozi amakuru ava muri Olympic Star aravuga ko hashaka ko hamaze kuba gusezera hagati ya Arusha Mohamed na Olympic Star bara uburyo bagira iki batandukana umwe wese yafata we yiwe aje hehese Arusha Mohamed nawe nkuko bivuze ari butumwa ashobora ko yagoce nse hayo ndavuga ngo I'm back well umvye ibintu bitatu numva ko bisa bihuri Arusha Mohamed yavuye muri Ngozi muri Ngozi saja muri Olympic Star message ngo ziriko iriyumvira kurukana nibizi Olivier batanga ibiganiro na Arusha Mohamed muri Olympic Star haramakuru avuga ko yamaze kwasezera akavuga ngo jewe reka nje kuronderera handi ubwo agarutse he asuye muri Maso Sugar asuye mu cyo kabiri muri Maso Sugar asuye Ngozi ko Ngozi City bamenye neza no munyenva ngo n'umumenyereza wabo bisobanura ngo nuko yanahavuye ntiyosubirayo n'uburyo hanavuye sinzi naje sindavyibaza kandi reka namubwizo kuri nimba ho bahabaye ingingo yo kwirukana Mbarara bagakazi Arusha Mohamed ni ibintu bibiri ico nzi nuko coaching Arusha Mohamed ari Arusha Mbarara coaching arico Arusha Mohamed Arusha Mbarara mugabe kiyo mfise kuri we rero Arusha Mohamed n'uburyo nawe ajira vestiaire n'uburyo ajira vestiaire uburyo atandukanye na Moso na Ngozi City sivyo uburyo atandukanye na Ngozi City uno munsi hari amwe mu makuzu udashimye kuvugwa avugwa muri vestiaire ya Olympic Star n'ibiki niko uburyo bari babanye ukacura bana message Ngozi abakinyi munsi ifise ni equipe ifise bamwe mu bakinyi bake mugabo bamaze kwisanta ko ari abana bo mu rugo Arusha Mohamed tumuzi ko aba mwiza muri project yiyubakiye hari n'amahirwe nuko nabagera akavuga ati naho muri bezere kandi abirengagize agahindu akagereza ivyiwe bikanka mugabo nimba ari niveau ya coaching hari cyo message Ngozi yaba yungutse imvango ihaye akazi Arusha Mohamed mugabo nandi kibazo noca ngira nico muri vestiaire ubwo bizokoroha ko umunyu n'amavuta n'ibirungo bihwana n'ingoga kuko no munsi kintu kire muri message Ngozi ayihagaze hakenewe resulta zihuta zikura mvango mu kinogo irimwo sivyo nimba tugeze kuri junior 10 mva ko asike junior 5 gusa kugira ngo faze ari here kugira ngo faze are ihere una munsi message Ngozi kintu ca mbere
ntago bazogwana no kuja muri Big 4 ivyo no mwaka nibirimo ni muri buri kugira ngo igarura ishema ryayo nuko message ngo ni muri buri tubona muri Big 10 muri 10 za mbere ariko projet ya mbere no kura buryo message ngo zitingira muri mu murongo utukura ubwo kuri June ya 10 hasiye June 5 ubwo hazobaho bizokora ko Arusha Mohamed ahamagara Idi ahamagara Nyanzira ahamagara abakinya batandukanye b'abasiniya ngo reka dukorere hamwe dukorere umugwi niveau ya coaching ndabisubiyemwe hari Arusha Mohamed kubganje mbona Arusha mbarara mugabe kibazo cyangira naco vestiaire rero yoyo kuko rezita mu kibuga ziraboneka mugabo hari nigiye kubura kwa rezita mu kibuga biba vyabaye affecté n'uburyo equipe bayiho muri vestiaire Papa Alba umumenyereza nimba koko staff bibazi bibonera muri kote ya coaching bagahitamo guhindura umumenyereza uwe nyawe ubukwiye wo kugarura ibintu ku murongo muri iyi projet ya equipe yitwa muri iyi equipe yitwa Message de Ngozi turabisanga muri Arusha Mohamed uwo kurokora ubuzima bw'iyi equipe tumwita Arusha Mohamed imbere yuko dusozera iyi fazare Genovite a quick fix kuzana Arusha Mohamed bishobora kuramira akantu gato paraporo y'ivyo umumenyereza yaba nemeza ko mu bibazo bafise n'umumenyereza yarimo kandi Mbarara na Mohamed tubonye ivyo yubatse Mohamed hanyuma no ku nyungu zaho yubavuye ko Jeni baza ko izina Mbarara Edi byogorana ko umumenyereza ashobora kuba kwemera mu gitutu c'uwundi muntu je nageze no ngira makenga ntibwo Arusha Mohamed azokwemera kuba icegera ca Ngabo Diomed Yaravyemera ariko je nagumanya makenga ndavuga nti ese umuntu yarafise urugo rwiwe atanga amategeko yosubira kuba ugo rugo urutaye ukaja kuba kwa mwene wanyu wo kwemera amategeko yo muzindi ngo biragoye hamwe biragoye bro wase hamwe biragoye Edi biragoye ko umukobwa yigeze kuba mu rugiwe tanga amategeko tingirira ibi yosubira kuja kuba muhiri wabo forget nabwo bishoboka so bivuze ngo rero umuvandimwe gusohokamwe hano hantu je mbona birashoboka ni hahandi ubuvuga nti reka ndabaho nkwepera abantu ntibagire ngo nabivuyemo ibi bintu ariko sinibaza ko yagiye kuba wa kabiri kuko ari byo yashaka oya habwo yaravuze ati reka ndabaho nja mbe ndakora abantu babone ko ndi ku murimo ikipi nifuza kujamwo niyaboneka nzobe ngiye umuvandimwe reje mbona Abdul ntibiraba official ariko end time mbona byoze umbwiye ngo arico bishobora kuramira bishobora ko ushaka gusanga umuntu yaraguhisari kamotwa mw'iryo joro rikaca ariko bitavuga ngo umuntu gwizazoje urumva ushobora guhuta umuntu ajya usanze isari yari imwishe kavuga ati nawe no iri joro rici ejo nawe ati vyejo bizobara bejo ariko byahurirana nuko nawe ko arose tuguvu two kuja gukora nataca aja kurondera ivyo mu ndwiza ubundi inzara izogaruka Message Ngozi nambi citwa academy nisubire ku isoko ungira anibaza ko binagoye nambi dasubiye ku isoko ikintu cambere kiri kuya kuzana amafrope ngo nabawe ngo bosubi ese nkubu wombwira ngo igaruka rya mu Idi Musere muri fashije ki message franchement parla polo nivyo yabaha akiri hariye umusini
umusiniya se umusiniya ku munwa canke mu kibuga erega hari umusiniya oya mbwira statistique za Edi Museremu yabaye igihe kinini nyuma y'ikibuga ku bw'imvune ikintu ca mbere ategerezwa kuronka ubufasha bwa ekipe kugira ngo aruke mu bihe vyiza mugaye yasanze ari ekipe nari mu kajagari bro biragoye no munsi message Ngozi uburyo n'ishusho ryayo ryarahindutse pe sivyo ni ekipe wabona ngo vere 2021 2022 2023 bibeme wanashima voir 2024 ni ekipe yari gifisa ukantu ko kumva ngo turakinira message Ngozi nk'abari gukinira umuryango muhira no munsi siko biri rero projet zo gukoresha abana bawe wirereye waformye namenyereza babaye mwiyo projet kirekire ukayivamwo ukisanga utegeza kubandanya uri ya ekipe na ca gitinyiro kugigumana wahinduye projet ni ibintu vya mbere bigoye kenshi niyo biramutse binakunze abara amahirwe makeya rero Edi Museremu ikintu ca mbere muri no projet ya message Ngozi avec experience yiwe atiko yasohotse akaja mu Rwanda bikankagaruka nyuma yo akagira imvuna akamara umwaka wose urenga inyuma y'ikibuga rero kucagaruka mu mwaka wezere kumwe na message Ngozi rimwe narimo kabona ngo fair saison niwe mukinyagenda rokora message Ngozi nimba kimwe kusuka sanga cyatsinzwe na Edi Museremu gasane nimba ari bibiri kuri kimwe gasane nimba tatsinze yatanze pas adhesive no kuvuga ko ni wa mukinyi kwanza keneye kugarura urwego bivanye n'uburyo amaze prido truaza jewe ntamubona mu mupira w'amaguru n'inyuma yo kuja mu Rwanda ntiyasuye kuvugwa ubeto Edi Museremu byaramugoye kuja za Gasogi kuja za Ndehe hatandukanye ukabona ngo nibiri gufata neza rero icyaca kenera no kucaza muri equipe vision organisation ziza imeze neza muri vese irikiro na resultat uno munsi wo kubaza uno munsi abafana ba message Ngozi ugira ngo uno munsi kuja kuri stade Rukundo nibisanzwe ntabwo ikiriya ekipe yakira Vitaro stade Rukundo yakwita ikuzura kubera ikino nivyo byose bigwa n'uburyo mvago biva mu ntungayo n'uburyo ekipe no munsi itunganije rero jewe simbona ko yoba ari kintu gisanzwe gutunga Edi Museremu ntabwo ari kintu gisanzwe no munsi mwino project niyo kapitene wayo bisobanura ngo amakuru turaronka mugani waze ngo nugupfa kuronka ngo amakuru ya message Ngozi wasanga mwibarabara nkuko mu yindi migwi iyo bitameze usanga bimeze uko usanga bimeze uno munsi urabaza amakuru muri message ngo ati nimba ukeneye amakuru uraza ku kibuga uraza muri entraînement ngo tugani bisobanura ko hariho umuco bacubakiye ko rero kucugira umukapitene nka Edi Museremu uraduza umutwe se nawe araho akwaza wondi ushiki mu kibuga muri kariyere hari byo ndusha je sintekereje mugabe ikintu kijanye rero no gutanga umusaruro resultat none ko yarakeneye equipe mufashe gukora mvago mu bihe byiza uno munsi ibihe message Ngozi zirimo ni equipe capable yo kumufasha no kumusunika no kumusutera niwe chaza kabaza ya nivyo kuri equipe yitwa message de Ngozi